Dutangura na story tubona Betty ariko aragenda mwibarabara aho imodoka ikuba aciparika. Ubwo uwarayirimo yari Sibaro aca arahagara mubwira ati we bigenda gute kugira ngo ugendere mwibarabara utaraba mu mbavu ahantu ubona kugomba kuduteza ibibazo. Ariko mu gihe yari akiri karabivuga umugore wiwe nawe biramutangaza ati mugabo wanje nibiki kuvuye mu modoka uvuga ngo uwo muntu ngo ari mwibarabara umuntu ari he tiwe nubona umuntu ari ngaha mwibarabara. Ubwo Betty yarasanzwe yibereye mwibarabara ariko uno mukobwa wundi ntabwo yigeze amubona akamubwira ati va mwibarabara ureke ntuduteze ibibazo. Ariko uwundi mukobwa bari kumwe akamubwira ati nta muntu numwe mbona ngaha mwibarabara. Ariko Betty akamubwira ati uwo ntashobora kutubona kubera ko genda umuzimu. Ubwo Sibaro yaciye asubira inyuma gatoyi atangura kuraba nimba mubona abaza umugore wiwe ati we nta muntu uri kurabona ngaha mwibarabara ti oya nta muntu je numwe ndiko ndabona ngaha mwibarabara. Ubwo byaramutangaje cyane maze Betty ako kanya nyene abaranyitse. Sibaro acariruka umugore byaramutangaje kubera ko yumva ko bitanasiguritse umugabo wiwe ariko aramubwira ivyo amubwira. Umusore yashitse muhira asanga Betty maze yamaze gushika amubwira ati rero namaze kurokinga n'umuryango ntabwo ushoboka gusohoka rero ndashaka ubufasha bwawe. Maze Sibara amubaza ubufasha bumeze gute je ko mbona atakintu na kimwe nshobora kugufasha nta kintu na kimwe ndiko ndatahura ibyo uri kurakora nibiki. Betty kamubwira ati je nshaka ubufasha bwawe. Sibara akamubwira ati je sinshobora gufasha umuntu ntazi n'ukuntu ameze umuntu ntashobora kubona wewe akambona ariko n'umuntu no mufasha gute umuntu atanaboneka. Sibara akamubwira ati okay sawa reka ntuze umbwire nshobora kugufasha mu buryo ubuhe. Betty yamubwiye ati je rero mfise umukunzi wanje. Ubwo umukunzi twarabanye rero umukobwa asanzwe adukorera mugabo je naramaze gupfa ariko agerageza kuba yakora ibishoboka byose ngo aroge uwo mukunzi wanje. Rero ndashaka bari we udufasha kugira ngo uze kubwira uwo muntu ntashobore gufungura ivyo byo kurya kubera ko uwo mukozi ashobora kuba yamuha ivyo byo kurya yashizemo ubwo burozi bwiwe agacapfa nkuko nanje noba narapfuye. Ico kintu nico nashaka kugira ngo ugende ukimfashe kuko atari wowe ukimfashije ndabona nta wundi muntu numwe yoshobora kukimfasha. Sibaro yamubwiye yuko atatike ashobora kuba afise kugira ngo ashobore kugenda amufashe maze umukobwa amubwira yuko itike yamaze kuri mworohereza kuri account yiwe. Sibaro amubaza ukuntu yoba yamenye account yiwe ariko umukobwa amubwira yuko afise ubushobozi bwose bwo kumenya buri kimwe cyose maze birangira Sibaro yemeye yuko ashobora kumufasha. Kurundi ruhande Betty amaze gusohoka ubwo yahuriranye na wa wundi mukobwa umwe atashobora kumubona ubwa mbere. Yaramuhamagaye Betty biramutangaza amubaza ati kumbe urashobora kumbona ndashobora kukubona nyene wewe urinde ko ntoshobora kukubona. Ubwo yamubwiye story yose y'ukuntu nawe ashobora kumubona amubwira yuko nawe ari ijini nkawe ariko amubwira yuko wewe ari jini y'umuntu atarashobora gupfa. Betty byaramutangaje cyane kumva yuko ashobora kumubona. Rero uno mukobwa yatanguye kumihanikiriza amubwira yuko yoja kure y'umukunzi wiwe akareka kumusumba akareka kumutera mu bibazo. Ariko Betty amubwira yuko atakibazo na kimwe afise ku buryo ashobora kuba yamusumba. Amubwira ati ugumye umukurikirana hari ikintu kibi nzogukorera kandi ndazi ko kitazogushimisha. Ariko Betty akamubwira yuko ari ubufasha busanzwe gusa atakindi kintu na kimwe amuronderako. Bakomeje kuganira batumvikana ariko Betty birangira amubwiye yuko atemeye yuko ashobora kumuha ubufasha akeneye nawe azoshobora kumubwira amabanga yiwe. Ubwo amabanga y'uno mukobwa ayabwire Sibaro basanzwe bakundanye amubwire yuko ari umuzimu. Aho rero byarangiye uno mukobwa yemeye yuko ashobora gutanga ubufasha. Kurundi ruhande naho Sibaro yari yamaze guheza kwitegura aho yaragiye gufata isafari. Ubwo wa mukunzi wiwe biramutangaza amubaza ati be ugiye he ko mbona wapfunze isafari. Ubwo Sibaro yamubwiye yuko mama wiwe agwaye kandi ameze nabi cyane. Ati rero byabaye ngombwa yuko nshobora gufunga isafari kugira ngo nshobore kugenda ndabe yuko hari ikintu nashobora gufasha. Maze amubwiye ati none bigenda gute kugira ngo ugende uruzikuru umukunzi wanje ntabwo wondi ndya nanje nkitegura tukagenda tujanye. Maze Sibaro amubwiye ati oya ntibikenewe yuko urinda kwitegura ngo tugende tujanye
kuko ndabona n'ibintu bibaye byihuse kandi nanjye ndabizi neza yuko ntazotebayo, ndazi ko arakanya gato. Ubwo Betty amubwiye ati ngira ningoga tugende nawe reka uriko urateba. Sibaro ati ndeka nawe turagiye. Ubwo umukunzi wiwe akamubaza ati uriko uravuga ibiki ko ntariko ndagutahura. Ubwo Sibaro amubwira yuko ari ibintu byamucankanije arico gituma yumva umutwe bitameze neza. Ubwo yaramusezeye maze baragenda kugira ngo baze gufasha. Ubwo wa mukobwa amubwira ati hakagira n'ikintu na kimwe kimubako uzombona uwo ndiwe kuko je nakubwiye ko aha atavyo gufyina. Kurundi ruhande naho Sibaro yari yamaze gushikaho aho abona wa mukobwa ariko amushiramwo isumu. Ubwo umukobwa yari ikanzu menga hari uwabonye. Sibaro nawe yaciye yinyegeza yashiriye bosi wiwe. Ubwo ubu akaba yari umukunzi wa Betty atarapfa agiye gutamira, ariko Sibaro abarashitse amubwira ati ibyo kurya ntubige biri mu isumu. Ubwo batanguye kumubwira yuko biri mu isumu, amubwira yuko no mukobwa hari ibintu yasizeyo umukobwa amukorera. Ubwo uno musore nawe kandi ntibyamutahukiye kumva yuko hari umuntu yoza agashika yinjira amubwira yuko hari ibintu umukobwa yasizeyo kandi atigeze abibona. Byarsa nk'uko biriko biramutangaza kumva umuntu ajya amubwira yuko hari byagiye mu njya. Sibaro yabajije Betty nimba atamakuru namwe yarafise yuko aje kumufasha. Oya ati we gerageza kumubwira nta na kimwe yarazi. Ubwo yamubwiye byose umukobwa maze yabitetse amubwira ati wewe kwanza ninde, wewe uriko uravuga ibiki ko ari ibintu nasize mu byo gufungura. Yego hari ikintu nasizeyo, ariko icyo nasizeyo ni umunyu, nako ndumviriza ko bihiye nasizemwo umunyu nshiramo numviriza ko bimeze neza. None ibyo bindi uvuga ko noba nasizemwo byoba ari biki? Ubwo umusore yamubwiye yuko ibi bintu bitanatahuritse kandi Betty aha bari ngaha. Betty ntibigira bamubona, ariko uno musore we barabonana na Betty kubera ko uyu yari umukunzi wiwe yari yaramaze gupfa. Ariko Betty birangira bavuganye na Sibaro amubwira ati ko mbona none mbuze ukuntu tumufasha tubigenze gute. Ubwo bamaze kuvugana yamubwiye yuko yayobye ahubwo iyi nzu atari yo yarakwiriye kwinjiramo. Ubwo yasabye imbabazi hanyuma aca arigira. Kumbe ibi byose nibyo Betty yariko yiganira relax ibyamubaye ko byose mu buzima bwiwe. Ubwo Betty yamubajije nawe byoba byakugendeye gute kugira ngo ube uri ngaha kuri iyi si. Relax yamubwiye ko atamakuru menshi yo kugira ngo baganire, amubwira yuko ashobora kumufasha ubufasha akagira icyo amufashije, maze amubwira yuko hari uwundi musore ashobora kumufasha. Ubwo baragiye kwa Sibaro. Ubwo Sibaro ababonye yaca yiruka kuko nyirasanzwe azi story yabo yuko ari mizimu. Yageze ahantu ubwiti maze ariruhutsa ahema yasamye, ariko babaye bamushikiriye. Betty yamubwiye yuko uwari umugenzi wiwe kashaka ubufasha. Ubwo amaze kubyumva nawe yaranze ati ubufasha bwawe urazi yuko je ntabushoboye, ibyo wanjanye mwo byose urazi ko byafeyirinze byarase, none ushaka ibindi ndagufasha by'ibiki. Ubwo umusore amubwira yuko niba basari ikibazo kindi afise cy'uburyo ashobora kuba yamuhereza. Sibaro yababwiye yuko ashaka umuriyoni, nabo bamubwira yuko bamaze kumurungikira. Ababaza kuno bo umurungikiye kandi batigeze bakora kuri telefone yiwe, maze nabo bamubwira arabe. Ubwo agiye kuraba yasanze ibyo nyene ko bamaze kuyamuhereza. Byaramutangaje, ababaza ati bigenda gute kugira ngo umundungikira amahera nkaya mutazi na nimero yanje ya telefone. Ubwo bamubwiye yuko bazi bafise ubushobozi bwose bwo gukontrola buri kimwe cyose. Sibaro yaribwirije ati aha ko biri kose amafaranga arahari, rero ndahinduye ibyiyumviro mutanyongeye izindi miliyoni 2 kugira ngo zikwire 3 iki kidiri cyanyu nanje ntacyo ndabakorera. Ubwo amubwira ati ikibazo twese amahera, ahubwo nayo raba twamaze kuyakurungikira. Ubwo baramurungikiye avuga ati sawa idiri rero turemeranye ko ngiye kuyikora. Sibaro yamubajije idiri rero ashaka kubakorana, maze Relax amubwira yuko aho mbona jewe nkora akazi ko kudandaza ibiyayuramutwe. Sibaro byaramutangaje amaze kumva yuko ashobora kuba adandaza ibiyayuramutwe. Amuravye amubwira ati ko mbona bitanasa nuko uwoba ubidandaza. Ubwo Relax yamubwiye ubuzima bwose yaciyemo n'uburyo bakibana mwica kubera ko yari afise ikibazo cy'amafaranga. Ubwo bamugiririye impera maze amafaranga bashaka kuyamunyanganya, ari naco gituma ari mu bantu bo mu mizimu nkuko ariko arabimubwira.
Direx amubwira ati rero uko nshaka tubigenza, ndashaka ugende ubwire Grafrere kugira ngo ayo mafaranga ashobore kugenda ayatore ahantu nayabitse. Hako yoza gukoreshwa n'uwo mu boss, yopfuma akoreshwa n'abantu bo mu muryango kubera ko iwacu turabakene turakenye cyane. Subaro yabajije aho bahara iyo mafaranga kugira ngo basi nawe agende basi ayatore. Ubwo baramubwiye yuko badashobora kumubwira hari ayo mafaranga. Subaro uburyo yashaka ayo mafaranga gose byari ibintu bitoroshe. Reka episode tuyigarukiritse ngaha maze duhurire mu kindi gice kizokurikira aho tuzobona ubukunzi bw'amafaranga bwiwe ibizomukurikira n'ibizomubako byose. Like, comment, share byose iyo mubikoze biraduhimbara. Nimba iki gice cyaguhimbaye kora subscribe kugira ngo ntuzosubire gucikwa n'ikindi gice cyose tuzobahereza.